Haraheze imyaka 3 hibonekeza ubukene bw'ibitoro mu Burundi. Ku mastation ntawe ugicisha ingendeshwa yiwe kw'ipompo ngo acanywesha amasaha yose ashakiye nkuko vyari bimeze ubwa mbere. Leta y'u Burundi iheruka gushiraho n'interabwenge application Igitoro Pass ikoreshwa n'abanywesha kugira bashobore guha benshi bashoboka igitoro kiba cabonetse. Kimwe mu bituma igitoro kizimba canke kibura harimo n'inzira gicamwo kugira kidushikire. Gisanzwe gifata inzira y'ibarabara. Mbega none izindi nzira zirashoboka? Akunguko koba kahe nka hamwe ibitoro vyosubira gucishwa mu nzira yo mu mazi nkuko vyahoze bikorwa. Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no munsi. Mwiriwe cane ni David izero komeze neza. Icambere twomenya nuko iyo nzira yahora ikoreshwa mu kwinjiza igitoro mu Burundi. Aho hari hagati y'igihumbi kimwe amajana 1998 n'ibihumbi 2008. Julien Bakenda Mutabihigwa arongoye ishirahamwe Shegema Shipping Company niwe yavuze mu bihumbi 2022 ati haraheze imyaka irenga 10 atagitoro kija mu Burundi ngo kigende n'ubwato kandi arivyo bizimbutse. Shegema Shipping Company risanzwe rikora ibijanye no kunguruza ibidandazwa ku kivuko c'Ikigoma. Uyo mukenyezi avuga ko hariho ubwato bwa Arnolac ishirahamwe ritwara ibintu ribicishije mu mazi bushobora gutwara amaritiro arenga ibihumbi amajana 5 y'igitoro bwahoze buzana igitoro mu Burundi ariko ubu ukijana muri Kongo. Ikindi nuko mu Burundi hakiri ibikoresho vyo kwakira igitoro gicishijwe mu kiyaga Tanganyika. Ivyo navyo vyaremejwe na Diomede Nahimana, umuyobozi ajejwe ivy'ibivuko mu buyobozi bukuru bujejwe ibica mu mazi, inzira z'indarayi n'ibivuko. Ngo n'imiringoti pipeline yubatswe mu gihe c'ubukoroni iracameze neza. Iyo miringoti ivaho igitoro capakururirwa kugera mu bubiko bw'igitoro SEP. Ikindi nuko ibingunguru bitari bike vyakoreshwa mu kubika ivyo bitoro n'ubu bikiraho ku kivuko. Nahimana yaremeje kandi ko iyo nzira izimbutse incuro 4 ugereranije n'inzira y'ibarabara. Kumvo yatumye Burundi butagikoresha iyo nzira. Nahimana yasiguye ko ku ruhande rwa Tanzania hari gihe inzira y'indarayi ikuri bidandazwa n'ingenzi mu gisagara ca Dar es Salaam gushika ku kivuko ca Kigoma itakoreshwa. Ivyo rero ngo vyatumye igitoro kiza mu Burundi kidasubira kuronka uko gica ku kivuko ca Kigoma kugira giheze kizanane mu kiyaga. Ngo kugira gice ngaho caba cabanje kuza n'itereni igikuye i Dar es Salaam. Ibijanye no kwinjiza igitoro mu Burundi gicishijwe muri Tanganyika rero ngo bishobora kugaruka. Ngo gusubiramwo ahasanzwe hashikira ibitoro bije mu Burundi biciye mu muhora wo mu kiyaga ni kimwe mu bikorwa bizorangurwa mu mugambi wo gusubiramo ikivuko ca Bujumbura n'amabarabara cegereye. Vyari vyashikirijwe na Jean Baptiste Biherengende, umuyobozi mukuru w'urwego rujejwe ibiyaga n'ibivuko mu Burundi mu kumunani k'umwaka uheze wa 2023. Muti none akarusho koba kahe mu gihe Burundi bwongeye gukoresha inzira yo mu mazi mu kwinjiza ibitoro. Ubwa mbere vyonyaruka ko igitoro gishikino. Ngo urugendo rwo kuva Ikigoma ahari ibigunguru bibika ico gitoro gushika kuri Tanganyika n'amasaha 12 gusa ku bwato bwikwega cane. Ubwihuta bwo ngo bwohagenda amasaha 6. Aho ni mu gihe imodoka zihagenda imisi 3. Ikindi naco igitoro coza ari cinshi kuko ubwato bumwe bushobora kwikorera ibitoro vyotwagwa n'ikamyo 100. Uko Julien Bakenda Mutabihigwa atwara Shegema Shipping Company yavyiganiye iwacu. Icanyuma twogaruka ko nuko igitoro cozimbuka kuko ngo gutwara ibitoro n'imodoka bituma utwara gike ariko ukariha igitasi c'inzira ku modoka imwe. Aho ni mu gihe mu bwato uri hari imwe gusa kandi ugatwara igitoro cinshi. Dutandukira inkuru ngufi. Umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba warabitsinzwe ibitsindo 2-0 mu rukino wahuriyemo na Senegal. Ni nyuma yo kunganya ubusa ku bundi na Malawi mu yinga riheze. Ngo rukino rwari rwo gwanyuma mu nkino zo gukurakuranamwo mu kurondera itike yo gukina inkino za CAN 2025. Mu nkino zitandatu Burundi busohotse bufise amanota 4 gusa buri mu kibanza ca gatatu n'umwenda w'ibitsindo 7. Ejo hahise itariki 19 Munyonyo, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yemeje umugambi mushasha w'igihugu ciwe kubijanye n'ikoreshwa ry'ibigwanisho vy'ubumara mvaruganda arme nucléaire.
uwo mugambi ugena ko Uburusiya bushobora gukoresha ivyo bigwanisho mu gihe cyose buzoba bugeramiwe n'ibitero vya misile kandi bishigikiwe n'igihugu naco gifise ibigwanisho vya nucleaire. Uwo mugambi rero urateye impungenge amakungu na cane cane ko Perezida Putin yawemeje inyuma y'imisi mike Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahaye Ukraine uburenganzira bwo kurasa misile zo ku rwego rwo hejuru ku butaka bw'Uburusiya. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Eris News, ahanje tuzosubira ejo.